Reka ndabaha ikaze bakunzi mwese mukurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Ndabaha ikaze muri ano makuru twabaturukanije kuri uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu gatondo ko kuri uno wa mbere muri Galerie Mandela hano mu gisagara ca Bujumbura hadutse umuriro uturutse ku muyaga nkuba. N'abigisha bo kw'ishure ritoyi ya pluridisciplinaire de la fraternité bariyamiriza ingene ubuyobozi bw'iryo shure bubatoteza. Reka ndabaha ikaze mukanya n'inkuru imwe mukwaye. Ndasubiye kubaha ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Abigisha bo kw'ishure ritoyi pluridisciplinaire de la fraternité uno munsi bahagaritse imirimo yabo ngo kuko ubuyobozi bw'iryo shure bubatoteza nayo abayobozi b'iryo shure bakavyiyamiriza. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita irakoze. Abarezi bo kw'ishure ritoya ya École pluridisciplinaire de la fraternité riri mu Kigobe bahagaritse imirimo, abaregwa bakaba biriwe hanze. Abo barezi bakamenyesha ko bariko baratotezwa n'ubuyobozi bw'iryo shuri. Twe tuje yavuga ati nimuze dukorane, muzane uburyo, muzane n'umutwe mwigisha, hanyuma ishira hamwe dukorane. Bwa tumaze gushika ngaha twe twarazanye uburyo bw'amafaranga, turazana n'umutwe, turaba abakozi bo ngaha dushaka gukora nk'abikorera dukorana n'ishyirahamwe Kapek. Mugabo mu nyuma iryo shyirahamwe Kapek ryaraduhindutse. Tumaze kubibona twateye akamo hakiri kare, turagirana amanama yose bayimfa gusa. Twege igituma musanze abana bari hanze mugasangana twege turi hanze. Twege abo twashimye gufatikanya na bene wacu babiri babirukanwe mu kazi atakosa tuzi bakoze, kandi tukaba tuzi neza ko dusangiye imitahe kuri iri shure rya EPF. Natwe rero tukagira duti nitutabashigikira ejo canke hirya yejo nako tuzoba dushikiriwe, kuko nivyo tubona abariko barabikora bariko barasotera. Userukira École pluridisciplinaire de la fraternité imbere y'amategeko Njejimana Egide yamirira kure ivyo bivugwa n'abo barimo. Abigisha bagize amakosa adasanzwe, hanyuma barafatirwa ibihano biciye mu mategeko d'ordre administratif. Yaba ayo mafaranga y'imitahe barayizanye, ngira ngo uno munsi ntibiba bigeze ngaho, ahubwo ikibazo nyamukuru nuko ayo mafaranga barayemeye ntibayazana, baca bafatira amaboko imugongo ishure, bakagomba yuko ishure ari ryo ribarihira amakredi, nabo amafaranga bitwa ko bari kuzana batayazanye. Mwomenya ko abo barezi bafitaniye amatati n'ubuyobozi bangana 11 bakavuga ko bazanye amahera imiliyoni 36 kugira iryo shuri ritangure. Ange Negrita urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Kuri uno wa mbere mu gitondo cuno munsi muri Galerie Mandela hibonekeje umuriro waturutse ku muyaga nkuba, ngo umuriro ukaba wahitanye bitari bike ndetse n'uruhande rumwe rw'iyo galerie rukaba rwahiye ruratokombera. Ni nkuru ya mugenzi wacu Riyimo Prosper niyo nkuru. Igice kitari gito ca Galerie Mandela iri kwibarabara gitiriwe Iprona mu gisagara ca Bujumbura cahiye kiratokombera mu gatondo ko kuri uno wa mbere. Ico gice kikaba cakoreramwo aho bashonera impuzu, aho badandariza isamaki, amabiro atandukanye n'ibindi. Ku bwari Ndayishimiye arongoye iyo galerie, uyo mucanwa ngo watanguye igihe cy'isa 1:40 ukaba watewe n'umuyaga nkuba, ico bita mu Gifaransa court circuit. Amatwasumira hariho umukozi afise atelier de couture, hanyuma ahanye hariho umwe wese muri galerie arafise amakash power bakoresha kugira ngo bajere umucanwa wabo. Hama rero uwo muntu uzenye wo muri atelier de couture yaje aja kugurura cash power yiwe, yuguruye cash power yiwe, hanyuma aza yumva biraturitse. Biturutse rero niko biro ntuzenye akamagaze n'ikiyoga gatangura gusha.
niko rero baciye bakoma induru baratabaza kugira ngo baze kubafasha. Mu ntumbero yo gutuma imiriro ishobora kuzimwa n'ingoga, abantu bo kwitwararika gusiga ahantu imodoka zizimya imiriro zica. Ivyo bivugwa na General de Brigade de Police Nibarutanise arongoye ikigo kijejwe gukinga ibiza. Turavyononekaye ni vyinshi, ariko twebwe twatabaye ko twashitse hakiri kare aho badutoreye twe twaciye tuza. Rero je ico nsaba ca mbere nuko abantu na ntaryo bo kwama basiga inzira yizi modoka rizeje kuzimya. Uravye no mu bwinjiriro bwo ngaha imodoka yagumye inyuma, twagize imana twa dufise iyi migozi miremire izana amazi nayo handi kuzimya bica bitugora. Dusaba rero yuko basiga inzira aho hose bariko baradandariza ahantu mwe naha kugira ngo badufashe natwebwe kuzimya. Igiciro c'ivyononywe n'uwo muriro kikaba kitaramenyekana kuko ibiharuro bitarakogwa. Prospere urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Kumenyekanisha imigambi leta mvyeyi ifitiye abenegihugu no kwigira hamwe ingene ishirahamwe Onatere yonagurwa ngo nivyo vyaranguwe mu mezi 6 arangiye n'ubushikiranganji ujejwe gutumatumanako amakuru kuva mu kwezi kwa Mukakaro gushika Kigarama umwaka wa 2021. Kurikirana Leo Kadinda Cayisaba umushikiranganji ajejwe ubwo bushikiranganji. Mu vyaranguwe mu gisata cyo kumenyesha amakuru, ibinyamakuru vya leta vyarakoze ibikorwa bitari bike bijanye no kuronsa inkuru n'ibiganiro abenegihugu biciye mu binyamakuru vyandikwa mu nsamirizi no mu mbonesha kure, tudasize inyuma ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi. Ivyo binyamakuru nivyahengeshanije guhimiriza abenegihugu ngo bijukire ukugwiza umwimbu, gutyo umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Byarafashije kandi mu guhimiriza abenegihugu ugutanga amakori no kurwanya ibiturire, ndetse radio na televiziyo by'igihugu bikaba byararonkejwe agashimwe katanzwe n'ikigo OBR kubera byafashije cyane mu guhimiriza abatanga kori. Mu gihe kandi ikiza ca coronavirus cagumye kigeramiye amakungu n'u Burundi budasigaye inyuma, ibimenyesha makuru byarafashije cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu guhimiriza abenegihugu ngo bikingire ico kiza. Mu gisata cyo gutumatumanako ubushikiranganji bwarakoze ibishoboka mu ntumbero yo kuraba ingene ishirahamwe Onatere yonagurwa. Ubushikiranganji bukaba bwarashikirije inama shikiranganji urwandiko rwerekana ivyokorwa kugira ngo iryo shirahamwe rinagurwe. Mu gisata c'amaposita, posita y'u Burundi yarabandanije imirimo yayo yo gufasha abakozi kuronka imishahara yabo batarinze kuja kure. Aha mukamenya ko ibiro vy'amaposita bikwiragiye mu makomine yose agize igihugu. Posita ikaba kandi yaranakiriye abanywanyi bashasha bagera ku 8. Posita kandi yarabandanije ifasha abenegihugu bakenera ifumbire mu kwegeranya amafaranga yo kugura ifumbire biciye ku mabiro y'amaposita begeranye. Nkuko abavyeyi bigisha abana babo gusenga ngo niko bakwiye kwigisha abana babigeme kwijukira kwinonora imitsi. Ivyo vyashikirijwe na Liliane Nizigiyimana, umusifuzi wo mu mukino wa judo, hari mu gihe kuri no musi hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wariwe kwinonora imitsi ku bigeme n'abakenyezi. Tumwumvirize. Sport ni ikintu ciza kirera umukobwa agira sport kenshi vraiment usanga ari umukobwa w'indero. Iyo ubikurikije uko babikubwiye niyo uzoba uri hose usanga naho ugize ikibazo giki umenya aho ugarukira, menya ico ugenderako. Sport no kuri yambereye umugisha gushika aho ngeze ndabishima, mbana n'abantu neza. Uri umuntu agira sport kayigira hayema apari ko bikugirira amagara meza, biragufasha kukurinda ziriya zindi ngeso zo kuja mu bintu bitandukanye. Ubu ufise ishure ukaba ufise na sport, intambanyi zirahari kuko hariho nk'abantu baca batangura kugutinya mu kibana uciye ngo urya muntu agira judo, ukamenga uri wa muntu nyene w'umugwanyi, n'abantu bakubonye avuga urya umuce kure akina judo, ariko siko biri. Judo n'umukino nk'izindi, nka kurya ukina basket cyangwa akina football. Hama kandi hariho nk'abavyeyi usanga bitabitahura. Je mu ntango ntibavyumva, ariko uko imisi yagiye irahera barabitahuye baranabinezerererwa. Ariko hari nk'abo wasanga bahevye kubera abavyeyi babo batabikunda. Umwana kurya avuga ngo uramukundisha gusenga, ni vyiza ko n'umwana umukundisha sport. Surtout nk'abo bana bo mu bisagara, ko uyu mwana umukundishije sport akiri muto, ikintu ca mbere coco aba ari umuntu ari responsable.
abazi ingena zitunga nta bunebwe agira kandi ikindi usanga wubaha naho uba ufise amanyama bakubwira ati ikintu ca mbere mwese murangana nta mukuru nta muto. Imigwi ya Gladiatore ku ruhande rw'abigeme hamwe n'urunani nibo batahukanye ihiganwa rya super finale ryabaye ku munsi w'Imana, nayo Elvis Hakizimana benshi bazi ku izina rya Gafisi yaramaze igihe akinira umugwi w'urunani ndetse n'umugwi serukiragihugu, akaba yarasezereye utazosubira gukina burundu ku munsi w'ejo. Ni muri ya mugenzi wacu Ange Sherissa Nzeyimana. Ku munsi ugira 8 mu cicaro ca kabiri cigana ry'umupira w'amaguru Division B, Interstar watsinze Lelière igitsindo kimwe ku busa. Abdul Karim Bizimana arongoye iyo migwi uko ari ibiri arashimishwa n'amanota ya Interstar. Urukino rwerekana yuko nuzenya Interstar yofata nuzenya première place kuko ubu turakwije 22 points. 22 points uravye ukurikira Interstar afise 13 amanota 13. No kuvuga uharuye amanota tumusumba amanota angana n'amanota 9. Muri basketball igikombe cha super finale cyatwawe na Gladiators itsinze Le Gazelle amanota 50-47 mu bigeme. Nawo umugwi w'urunani watwaye super finale utsinze Dinamo amanota 95-73. Apotre Jean Paul Manirakiza arongoye Febabu ngo hagiye gutangura amajonjora ya Viva Basket League. Nagomba menyesha abantu ko twinjiye ku mugaragaro mu ijonjora byo kurondera imigwi 10 izogenda muri league yashigikiwe na Brarudi mu kinyobwa cyayo bita Viva. Ngo rero kuva kwa gatandatu teknologi 9 gushika mu kwa gatatu tuzatuko turakurakuranamwo aha mu gisagara ca Bujumbura no mu gihugu hagati n'imigwi 9 mu gisagara ca Bujumbura amwe n'imigwi 24 yo mu gisagara hagati nuko Elvis Hakizimana batazira Gafisi yabaye rurangirana mu mugwi w'urunani akaba yaraye ahagaritse ivyo gukina mugabo ngo azoguma hafi y'urunani. Fisi muzogwa mubona mu runani mugabo ubuzima murazi ngene bumeze umuntu arakina agahagarika akaja mu bindi ni vyinshi biri nyuma ya basket umuntu ashobora gukora muzoza muribona buhoro buhoro mugabo ico namenye cyo nuko naho mpagaritse gukina nzoguma ndi murani nzomahurikira na basket muzomumbona ngaho ku kibuga ndi kumwe n'abatoya banje bayenyene kunya mu bibona fasha bike bishoboka. Ange Sherissa urakoze nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje, akaba ari nayo nkuru ya nyuma isozeye amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimire bagenzanje bafashije kuyatororokanya, ndabipfurize kubandanya mukurikirana n'ibiganiro bya BTV Burundi.